ugenda utabona ndakugize inzira ntihari ni ntihari hagu taje kunyigonga ko gusa jewe nkivugira yuko ujya muvyeyi yahomvye akaguma nyemeza ngo ntiyahombye yavyeyi bimara ya gusa ndakubaza urisiga ukamara neza imishatsi ukagorora umugabo wawe nta kazi afise ayo mafaranga yo kwiyambika neza woyakura hehe wahejeje dedemba sindaheza mugana we dedemba ufise dedemba urabifise ngabironka ndibara ruhebwa ahubwo baramfatanye kakazi k'abagore iyo ubunye kuri ubuvuye hariya bakabona ko bishoboka ko ashobora gusimbera nawe tuza gusimbira gute bakwigishije ko kwisiga ibyo nakubereye urazi uri kuragira wagira nturi umugore usoba wita uwo mugabo nta kazi afise wanda yawe uzagenda wicuruza kugira wambare neza ubebe onsa bebe nzomonsa bebe umwana wawe yuri kipi None gute ushobora kubona agacagira ubwoba mwiko ntacyo zinanje canke uri umutera amabuye mwibarabara jewe bona se n'umuri utera n'amabuye mwibarabara sheri okay basi sha naho uramuteye amabuye basi dufate ko yamuteye sivyo si vyiza kuko n'umuntu nk'abandi ntubone yirirwa mwibarabara azunguruka si uko abuze aho ataha si uko abuze ico afungura n'umuntu nkawe ariko je nibaze ko atamabuye uri kurambona ndiko ndigira mu murima mutamaheruka gukura ikindi kintu by'amabuye nabyo ndabizi n'umuntu nk'abandi nta mabuye je no mutera ntaco no mugira okay kenda kubwira ariko arengana n'umuntu arenganya agenda itonde wawe uravyumva sheri ataragira buno bumuga yari umugabo w'igihagararo yari afise akazi keza akunda nk'abandi bose umugabo wanje baramugaba akamusuzugura bakibagira ko nawe bose bamusuzugura bashobora kugira ingorane nziza yagerageza ikindi naco ntugatwenge ingona utaraja mu kuruzi ariko je sindiko ndamutwenga kandi noneho ndabizi ko yarafise akazi keza ndamuzi kumugusumba agikomeye nari ndamuzi umuzi ego kandi kugusumba rero ivyo je ntaco bitwaye je nigire kuraba umurima utamaheruka kugura nta bindi musigariho ngo amuzi gusumba jewe umugore wiwe za widandaza kubereka ko umugabo nze takaza afise kubera ko utagenda wikorera imyumbati ucuruza nk'abandi manukuje hasi ntegeza kwiyambika kuko ndakora umuvyeyi yaramba mwaramenyereye yuko abagore bose ari uko kwama baryamye mu nzu ataco bimariye hari kera bimwise abagore turakora kandi dufise amaboko dufise n'ubwenge bwo kwiyubwira uracafise za ndoto za kera namba kera mwebwe mutako mwategetse abagabo banyu babazaniye ndakora kandi umugabo wanje kuryarya ategeza kubaho kurya nyene nanjye wo ndiwe nijewe kandi ategeza kubaho nyene yisobako none urakora nyene rero widandaza none sakazi ukora widandaza muga ndidandaza bakamba amahera muzopfa rubi ampisi ngenda yayemera namba muzopfa rubi aho gushukira muri wakare dujugumura wihara uzobe turazunguruka widandaza usura widandaza baguha amahera aho uja muri wakare duhara uzosigara kuba mutwe gusa ishuka gusa ariyo babona mbe ndakubaza hajya mutu wako yatwaye igenda yahitwaye ayikwihe mutarabamara mwese mwidandaza mwese
harabuze icyo hanura ikindi uradashwe ntuvuze nta kibazo kazima mvuze raba ubuntu ku mutwe ndagutabuye cyangwa ndagutabuye umuntu uzosubira niki sheri sheri ubaye iki sheri ubaye iki Saya terkena pasti mohon. Pasal nanti masih. Sen tu muka dia wow. Sen tu muka dia wow. jewe ndacyabaza ibi ni bihuzu ibiki ndakubaza ikibazo wa mugore ndafite n'inyabaki ndabonye rero ibihora bituma umugabo wanje agenda hanze jewe ndabibonye mbanza ko zinakubaze ibi mukiyambika neza n'izo nyozani mukagenda mushira hejuru ku bagabo b'abandi none genda wambara uko abandi bambara kugira ngo ufate umugabo ndakwibujije ego kweri nico bituma umugabo wanje muri no minsi asigaye mbwira ngo sinzi guteka umugabo wanje akambwira ati ngo sinzi gusasa hama hageze mwijoro ngo mindurira we hageze rero ngo muri urambona hama ejo numvise ngo mugenda n'umugabo wanje mbanze ndakubaze mumaze kugenda n'abagabo bangahe uri umwigisha wumbaza ico kibazo ubu nyene no unyuruke wa mugore nimba vyarakunaniye gufata umugabo wawe neza reka bamufata neza bamufate neza uravyumva ikindi nacyo ushaka ko umugabo wawe abuwi wawe mugeneza n'ico gikanzu cawe canke uzuramugarana mwigaso stop iyi kandi hajya umugabo wawe n'uyuhe ushobora kuba ntamwibuka neza ejo twari kumwe n'umugabo atayikiriri hirya ejo ndazi none ino umugabo wawe ngira ngo tuyirukana ngira mu ndwi zibiri zihetse niyumva kanusuye kusuzugura ubu rero kunkorako umwiruke ushaka umugabo wawe wenyene mutware n'ico gikanzu cawe ubu rero amwibagera uvyogo ko mwaryamanye wewe umva ndakubwire umudandaza wese yari karadandaza ibintu vyiwe abashaka ko bisohoka rero mba nkeneye akanoti kinjiri wanje we nimba ubona yuko nakwawukanjije canke nagize turabohere urya mugabo wawe ku kiziriko nk'impene jewe umugabo wanje ndamuboha ahubwo reka kunkora mukobwa mubona jewe nk'ubunye nosara nkakwiboherako urambona neza hama kandi ikindi naco uzareka kwinjira mu kuzabandi nyamba mwarabuze isoko genda musoko dandaza tomate we stop nakubwiye ukereye ko umugabo wawe wenyene mutware n'ico gikanzu cawe ikindi naco byakunaniye gufata umugabo wawe neza reka bamufata neza shaba mufate neza rega tuba tujeje kuraba ibyasambutse tukabisana tukavyubaka azi tomate uzoguma kakujya kumene
urari byo ukora ukaba n'umurimi bidanavyosha je nta maya siyo kwirirwa ndagenda mwibarabara fise byinshi kandi kudanda wa mukobwa we nibona naravugasema ko ingo citwatugenda ndakurahiye izina ry'Imana ntanzo kuza gutumya uyu munsi bantu amafaranga ntayo nguhaye iki nakurahiye ijana rimwe ntagenda guha kandi ukaza gutaha wanyoye umunsi izina ry'Imana turarwana ayo mahera ariko jewe n'umusi sindara ntanyoye nta n'itiro nogira ntaya mahera ariko ndi banka yiwawe jewe impa ndi banka yawe niyo mpamvu usigaye ubona yuko kuza kudutesha agaciro nyene mama neza akaza kugwana n'indaya unyiba amahera n'ukuri kw'Imana yazagira mu kabariki urama amafaranga ntuya ntayo nguha ndakubwiza ukuri uyu munsi nkasanga wanyoye inzoga sinkubeshe ndaza kuganana umwana mu cumba icenza nkwereka ko bishoboka ndakudiha udiha ndi wewe ego kweri umvirize ndakubwire mu gihe wase kumvyarira sinzopfa ndayihevye mvyarira hanyuma meze mpebe inzoga iyo nzoga izokuvyarira vyara rero nutaha inzoga sinzopfa ngize umutima mwiza wo kumva yuko no vyara umwana aho nca hose ngenda ndatu none wumva ko bigira mubibona ntawe nzovyara nutaha ndatera nkakubita squata urashaka wirigurimba urarurimba ushake uje no hejuru hariya ku gasongero k'inzu nta mwana uzoronka kuri jewe utarahinduka ngiye kwa Beride kandi sinze gusanga wanyenzoga koko kazinga umunsi ndakwemereye ko riwariwe nigipfuza ndakurahire ndahire ni mama yambyaye Renata jewe inzoga uno munsi ndayinywa usara ugiriki ndayinywa amahero yakurahe ko atani mbarango pesha nizo yariha nene ari kureka kubira hari abantu usanga bagara ugasanga umuhamagaye ugasanga abana kuza n'ikibazo kugaragaje no kugira kugara yene nzi ko hagara ubwo sinenzi ko nashobora kugara gusa rero hano tujyamo rikomeye cyane mbarira none rigafise umwanya muto je nkorera ku masaha y'ibintu byose nkora ni ijambo maranye iminsi ku mutima na jewe sinzinzira umutima wanjye sinzigena urabyimva unganuka none rivuge uriko kugira mu migani rivuge kuko je nkorera ku mwanya ndiko ndibuka mama ndakubona kenshi cyane urengana ucari impande iwacu nkumva umutima kwa rero nteranye ubwoba ku buryo wombona umutima ugasama oya sivyo uriko yibaza sivyo ngira rero ivyo bindi wombona ko wanyumvise kwiki wombona umutima ugasama nusanuka ngo ni kubera ubonye ikintu kibi ahubwo usanuka kubera ubonye umuntu mwiza nkawe sinzi ko uraba iciro rukiraba neza ukaraba ingene usa nsanze nizi naho ntokwira ngira hari hano cishikaye kubibone neza ubwo umuntu niyo kwibona hose umwana mwiza cyane rero kuroza icyo ngizenze kwise kumutira no mwese ngenda bitoke ivuge numva ndagukunda n'umutima wanje wose ndifuza ko wa mbere mukuru ugira ndagukunda n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose no mu maraso yose ni wowe umugendagenda wanazi ubwana wabunga no kubwose utaragira uwo mukunda sinari bwabona uwo mutima wanje ubona ukishimira nicyo tumana kubwiye yuko ndakubonye umutima uguye kwa rero mbwira icyifuzo cyawe ndumvise urankunda umutima ni kwa mbwira icyifuzo cyawe nifuza yuko umutima wanjye wasura mu gitiri ukaguma hamwe ukaguma mu kibanza kandi niwanyemerera umutima wanjye ukigira amahoro ndawufise mu ruhara niwe nifuza umutima wanjye ushaka wewe uragushaka mbwira rero mu kirundi gitomoye ntuce hirya no hino kuko amasaha ariko aragenda mu kirundi gitomoye ndagukunda urankunda ndagukunda cyane n'umutima wawe n'ubwenge bwanje bwose urukundo uri kurabwira uramuzi neza ndakuzi cyane kuko ndazi yuko kama twahuye bikanka yuko bikaniga bikanka ko ndabivuga sijyame ndakubonye umutima wanje wakubonye cyane ukubita nyine ko usura mu gitereko gukundana nanjye ntibigoye ariko iyo utayisezerana ukaja kumpemukira
upfa wicuza imyaka yawe yose. Oya isezerano ntacyo ntabwo narita no ku mutima wanjye gukunda ntabwo narita isezerano ahubwo ushobye kunyemera gusa kuko udasi ikibazo umpemukiye uzokwicuza imyaka yawe yose uzobaho ku isi. Sinshobora kuguhemukira no guhemukira nkaca nkundande ko nyine raba none munari bwakunde no kundande bose bavuga uko sawa reka dukundane ntacyo ariko umenye yuko umunsi wampemukiye ngeje cyangwa kukurana kugiye uroko sinshobora kuguhemukira ntabyo nshobora gukora n'umutima wanjye ntiwovyemera aho no musaza gusura mu gitereko kwe ngo nari maze iminsi uri hejuru ni vyiza nutuze usubire mu gitereko sinshobora kuguhemukira n'Imana yo mwijuru byumve kabisa sawa uyu munsi ubu jewe na wewe turabakunzi turakundana akondisiyo kataguhemukirane ndiriza sinshobora kuguhemukira sinshobora sabe banzi nyambire kwanza niyo umutima wacu usura mu gitereko sinshobora kuzoguhemukira no musuze kugira urubanza urakundanye na rukundo bimeze neza turabaye abasheri umva ndakubwira nubwo satani akomeye cyo nazokunteranya satani nubwo akomeye cyo nazotuma ndaguhemukira ariko satani ntakomeye gusumba wewe waremwe n'Imana yegana satani hajyara rimwe n'ibyo utazi mere yancuriye no munsi nyene twicare dutuze urambwira ku mugoroba jengiye gukora akazi babo ariko uze kuba uri hafi sawa gume hafi papa Kevin kabisa man umunsi kumugikukugana nk'umushinga amateka sawa man umengura umushinga amateka yibereye aho uno munsi man kuvepfo gushika hejuru urabereye kabisa rakotse sana nizere neza yuko bya bitutse wahora ntukabigabanutse yereka mani yagenda kubyatuma ndiko ndakubwira nyene kugira ngo ibintu bigende neza ntabwo ari kukwanga nanjye ndagiye kubona wakubise mu style za fresh mani gusa ndaberewe ariko ndi mu gahinda agahinda kikubona agahinda afise nakicupa ubu nubwo no kwambara neza ntariko ndanywa nta mahoro mfise urazi ko umugore yanyugariye amatara n'amazi urabona hanamba yuko niwe yanguriye impuzu ariko gasopo yambwiye ngo sinzosubire kubona uri koranywa inzoga none ndi mu gahinda ndi mu kabonge ni sibyo none akore fresh aha ni fresh no kuvuga wewe ureke fresh kandi umwomo nyishe ku mutima none mani none wowe ujyarwa no kugenda urahenuka kijye nico kiranga umugabo umugabo w'imbwa bijya biranga oya biranga umugabo w'imbwa we nturi imbwa urumva rero ndakubwire gusa ni atari urafise umugore akwitaho kabisa umugore agukunda yemera akakugurira impuzu nk'izi yego vraiment arazigura mugano uko acashira mu makondisiyo yo kudasubira kunywa n'agacupa none sibyo none cyo bigenza gute ko ndazi gutiyangana ndabizi utugira gute oya urumva ndagerageza nkanywa dukeye none ndocandika ubu ndumye aha nk'ubusanga wanywe nka tubiri gusa no musi sindanywa muganda ndafise igihumbi nzafite agacupa kamwe rero ubu systeme natoye hako mboregwa ngo ngene ndatembagara ndanywa dukeye nkaca fata ijojo nkaca mekenya canke umukaratusi naye Kenya urumva nije gwekenya umukaratusi canke tungurusumu ivyo bintu bitatu ndabirose hafi ndabihekenya ebana nubwo ngira ngo ntiyumva nakamoto inzoga ntiyumva na kimwe ariko mu minsiza ngira mbaye ndindirisha vuga umugore rivanze rigira iki ricunye zoboregwa reka oya mani ntuzoboregwe ndagwa karorero numviriza papa Kevin ndagwa karorero nk'ubishitse ukaboregwa wambaye nkuko urumva cha wibaza ushobora kugwa mu kinoko kandi mu byondo none na mesa aramesa oya reka gumushira aramesa reka gumushira mu bikorwa byinshi na wagukunda reka nawe kumuruhisha ntumubabaze je nifitiye umugore nkujya
Imana no mubungabunga novuga ntahubwo kanaje mpora ndamubungabunga none ntacu naborewe sindamukubite urumva avya kene nkabimukorera none umva ntaba ndiko ndamubungabunga oya hajya ntubikora neza wabore reka ahubwo umugabo yabore wakora akazi neza kugitaranga hajya reka hajya nacu buri kurakora hajya ntanakimwe reka upfa ama reka ndakureke ngiye gukubita kamwe mugato jane ndagusomye kaje wapi wapi cyangwa unyongerereze nkwize tubiri wapi mabo korega sindi wa wundi narahindutse raba kuru sigaye neri fresheri sigaye nambara neza nukuri mabo je narahindutse zanzoga na babagore warabaheze mabukwe genda ciruka mu bagore jewe narihanye mabukwe narihanaguye sinzosubira rega mabukwe harya nagiye kumenya ibanga namenye burya ahaye uriko wirukana bamaraya ukirukana inzoga burya buri kurakura kwicubahiro umugore wawe na nyoko bukwe na nyoko yakubyaye Imana ishimwe Imana yarabikotse mukwe Imana iguhega bukwe wanje yego niyo mpamvu mbona usigaye uzi kwambara nk'abandi bagabo ugasokoza umushatsi kera warisobako unyoye inzoga mu ibarabara sinashobora kuvuga ngo uyu n'umukwe wanje mugabo ubukuntu usigaye usa neza nukuri ndiyumva ko nishoboye kuvuga ati uyu n'umukwe wanje tukajyana no mu ibarabara tugatembera hamwe nyumva ko nisanzuye oya mabukwe erega natewe harageze igihe numva isoni ndakubonye nigeze kukubona hajya hepfo yo kwa Nyabyaga burya irinti rekaje kurose kubera isoni gusa birashoboka kandi rero ikindi kintu naco ngomba kwakira agakiza mbatizwe amen ngomba kwakira agakiza mbatizwe kugira ngo nzoje mwiduru nirade atavyaha byo mukabare fisi nukuri umuntu yaguhanuye neza hari uwundi atari wewe n'umugore umukobwa wanje nukuri ndamushimiye cyane kubona yaraguhanuye akagushira ku murongo ukabusigaye usa n'umukwe w'iwanje nyene nukuri hasigaye rero Berize umugabo wa Berize hamwe yo kwihanura nawe akava ku rujya musazi wiwe akaja ku murongo noca numva ndiko ndabyibuha nyene mtibuha niyumva ubona rero mabukwe mugabo nubwo uri kuravuga ngo ujya mugabo wa Berize n'umusazi aho burya mugabo wa Berize nasanze ari umunyabwenge uraza amajambo yambwiye y'ubwenge amajambo yambwiye ngo nimbandanya nywa inzoga ngo nzopfa nkimbwa ngo kuko ngo nta mugabo ngo umugabo ngo anywa inzoga ngo abarimbwa ngo abari muhimbiri ngo agenda yaborewe arambwira ati yaba wangu ukigerera ngo mugabo ngo urinde uboregwa ukagenda uratembagara ngo bucitse imbwa ngo rero duranywa wigerera cyangwa ubihagare ku bihebe arambwira ngo umugabo ajya mu bamaraya uwo si umugabo akwiye gupfa urumva urya mugabo rero ari n'ubwenge yakubwiye majambo urya mugabo ari n'ubwenge mabukwe aya nivyo bidayimoni nivyo byamugize umusazi nivyo byamutumye kuvuga ayo majambo sinibaze ko mugabo urumva ko afise ibidayimoni by'ubwenge afise ibidayimoni by'ubwenge hewe urya mugabo mwitondere cyane birashoboka kuba ari amashuri menshi yize ariko aramukoroga mu bwenge jewe nta mukobwa wanje azoguma ku rujya mugabo n'ubu nguma ndamusengera kugira bikunde yomoka avuga ku rujya mugabo w'umusazi aje muhira nabuzukuru banje kuko nta kuntu yoguma rera abana wenyene yirerana abana atacu mabukwe mugabo hari indavayo hari ikindi kintu yobura uvyibuke ujya mu mariki ujya musazi reka usikupe text action mabukwe reka urya wasanga hari ibintu amukorera urumva n'umugore agashima niyo mpamvu atamuvako yani ukwihangana k'umukobwa wanje nta kindi gusa rero umukwe wanje ndaryohewe cyane ndashimye kumva warahevye inzoga ubu rero uzomubwira umugore wawe genda umubarire muze muzanane n'umwana umuzukuru wanje mushike muhira ndabacubira ubugari dusangirire hamwe hama tujya gutembera nyene batubone ngene ndiko ndagenda umva rero kuvuza ijambo ryiza n'agakoko agakoko ndagakomeye mabukwe nukuri nzokubagira inkoko ico ndemeye hagutuba yose ari nzima yego muze muzanane n'umugore wawe umukobwa wanje ubu rero
ubu nuko umwemeza neza na neza ko yaronse umugabo Mabuko. Ejo nzoza ndamuzananye. Karibu nukuri nanje ngiye kuraba agakese kanje nkuremo udufaranga twose narisigaranye ndakugurira inkoko ndayiteke neza uje unwe hama dusohokane mwibarabara ngenda nishima mukwe kiyana Okay mabukwe wewe ni sawa ngiye kwitegura ngiye kwitegura ejo ni inkoko niyo ngoma ego iyo nkoko ndayikubitse n'agatsinda baboye inkubitane ndamukiriza umuzukuru wanje mabukwe ntugire ikibazo ego mama yangu ngo naye mukiritu hapa nyene Zira filme bifatanije hamwe na Rukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye yo mariage dote n'izindi manza film documentaire na clip. Sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane. Ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Rukundo TV. Kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepye tutayibagiye. Kabijya rero kuri abandi masama bamifuza imipira ya Rukundo TV ubu mugiye kwironka byoroshye. Ushaka umupira wa Rukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzocugushikira byoroshye. Nabashaka kugendana n'abakinyi ba Rukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye. Rukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote ama mariage eka n'ibiteremo bitandukanye mukeneye ababatwenza Rukundo TV irahari. Hano mukazodusanga muri Blessing Market.